Twari tugize iminsi tubashikiriza ingorane promosiyo ya gatandatu ifise mu gipolisi. Abo bapolisi twarabwiye yuko bahejeje stage hanyuma baguma bahembwa amafaranga yo muri stage. Bahaguma bahembwa ibihumbi 32 kandi bari guhembwa umushahara wabagenewe. Reka ubwa mbere rero tubanze dushimire abategetsi b'urwo rwego ko bumvise akamo twateye bagaca basohora matrikire zabo. Kubona hasohotse izi matrikire rero vyarahaye icizere abapolisi ko na kuno kwezi bashobora kuronka agashahara amategeko abemerera kuronswa. Ariko naho biruko ingorane mu gipolisi canke mu gisirikare ntizihera. Abo muri promosiyo ya gatanu nabo batebagabo yamara twebwe turarenganijwe. Bati ni gute abo muri promosiyo ya gatandatu boshobora kuronswa ama matrikire natwe tutararonka matrikire. Bati ntivyumvikana ukuntu boca batuja imbere kandi twarabatanze gushika mu gipolisi. Batera aba namwe baronse ama matrikire imbere yacu bazoca bitwa reprisansiye kuri twebwe. Azi yuko mu gipolisi canke mu gisirikare uwagutanze kwinjira uramwubaha abari reprisansiye. Iyo terme murakunze kumva bayikoresha. Nguyo ni reprisansiye. Bisigura ko abagusumvya nimero ya matrikire abari imbere yawe. Abapolisi bo muri promosiyo ya gatanu rero barasaba kurenganurwa. Bati bagabo twebwe ntiturenganywe, nitwe turi reprisansiye, natwe nituronswe ama matrikire kandi tuyaronswe nk'uko bikwiye, umwanya wacu ubahirizwe nuko wamuhire. Bati ivyo bikozwe tuzoba turenganuwe. Mugani wabo murumva yuko vrema akantu kataryoshe kubona uwo waboneye izuba ariwe yitwa reprisansiye nawe ukitwa romwezansiye. Oya ntiharyoshe kweri. Mu gipolisi aka kantu barakwiye kugakosora nako. Turize nako nyene ko bagiye kugakorerako nk'uko bagize iminsi bakorera ku bindi. Ntimurambigwe, reka dusozerere ku bibazo vy'abasuzofisiye. Ndiko ndavuga promosiyo igira kane y'abasuzofisiye mu gipolisi. Nabo nyene ngo siyororo binjiye SOP canke École des sous-officiers de la police mu bihumbi 2021 basohoka itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi 2023. Baca baja muri stage bahejeje itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi 2024. Ngiri nikete umuyobozi canke directeur wa SOP yandikiye inspecteur general amwereka yuko stage yaheze. Ariko ngo guhera ico gihe gushika n'ubu ntibaraduzwa ipete citwa abasereja stagiaire. Muca mwumva yuko n'agahembo kabo kakiri hahandi nyene. Ngo kandi ikinababazana cane nuko naho vyoshika bakabahemba bakabaha iryo pete ngo nta regularisation baronswa kuri aya mahera yacerewe canke aya mahera ya rotare. Ngo baca bashirako akajambo kavuga ngo sans effet rétroactif. Nukuvuga yuko atacubaza ku kirarane. Ombe ube wari umaze umwaka uri kurahembwa aya stage baguhaye ayipete ryawe ayo yandi bari bagufitiye ntacubaza. Iki kintu rero ngo kirababaza abo bapolisi cane. Rero akabaza umuntu yoca yibaza akabazo kumuzagazaga ngaha nyene. Bariko barategura budget y'ubushikiranganje bw'umutekano. Aya mafaranga ntibayashiramwo. Aka nakabazo tubajije umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano.
ihe ayo mafaranga yabo yo barimo, kubera iki hageze kubahemba batabaregirariza bati rero mwebwe mumaze amezi 6 muhejeje stage, iki gihe mwategerezwa kuba muriko murahembwa ntayo mwahembwe kumvo zuko vyatugoye, reka rero tubaregirarize. Ico kintu coryohera abapolisi ko igihe kitabaye kandi amafaranga aba yatowe muri budget, murumva yuko aba ari ubusuma. Ivyo arivyo vyose aya mahera y'aba bapolisi arafise ahantu atibukira tutaramenya neza. Mu gihe yoba adatorwa muri budget kirumvikana, ariko mu gihe yoba atorwa aba bapolisi baba bariko bararenganywa, botegerezwa kubaregirarize. Sabe rero ababijejwe kwiki kibazo bogitorera umuti, kuko murumva yuko gihambaye cane, kandi ibibazo vy'abajejwe umutekano nibabe babitorera inyishu n'umutima mwiza, kuko aba bantu bariko bakora bamerewe nabi bababaye, bica bigaruka ku basivile. Abasivile nibo basubira bakagira ingaruka mbi zivuye ku kudafatwa neza kw'abapolisi. Ha iri jambo sinokwirirwa ndarisigura, insiguro irikwiye. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Ahasigaye reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.